wa muririmbyi ngo yanyitoreye ntaranaremwa jewe mbona kume ngo ntaranabaho Imana yari bizi ko ubwo bushimwe buzoboneka kubera ndiko ndakora sinkora kugira ngo shimwe n'amakungu nkora kugira abene gihugu abantu banezerwe abantu bamererwe neza ariko rero ko ako gashimwe nkuko nkunda kubivuga ndashimira uyu cankuriya yagiye aramamaza uku canke kuriya ibikorwa dukora akavyamamaza mu makungu haba mu kuririmba haba mbere no mu gutukana kubera kuko nabivuze iyo ubuntu ariko arakwatura ko inabi atamutima mu bufise aba ariko araguhezagira rero ndashimiye aho bose bagenda bavuga ibitari ivyo muga Imana nayo igaca yerekana ukuri kubera Imana niyo mucamanza mukuri bose ndabashimiye cyane abari ngaha hafi abari kure bose bagenda bamaza ivyiza ndetse n'ibitari ivyo ndabashimira cyane kubera nkuko nabivuze bituma menyekana mu makungu kambere na mbere mbanje gushimira Imana kubera yatuzigamye mu rugendo tukagenda amahoro dushika amahoro n'ubudushitse amahoro urugendo twarimo rero rwarugwerekeye isekeza twatanguye nk'abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe ry'abatamukanyi b'abakuru b'ibihugu bajejwe iterambere muri Afrika urwo rugendo rwarukurabira hamwe ingene abakenyezi n'abigeme boshigikirwa na cane cane mu kurwanya ikiza n'isibe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Gabon yadutumiye nkuko turi abavukanyi kubera twiyemeje gushigikirana twe twagiye kumushigikira kubera nawe niho yaritanguje iryo sekeza mu gihugu ca Gabon rero ubwo ruganda guguruwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Gabon aradutera intege ndetse aranadushigikira rero muri make nkuko tubizi iyo habaye ibiza n'isibe abana n'abakenyezi n'abigeme nibo cyane cyane bahagirira ingorane abona nk'ubunye nk'inzu zipomotse umukenyezi arimuka ahetse umwana ugasanga biramutumye anagira n'indwara zihahamuka nico gituma abakenyezi b'abarundi kazi ndetse n'abanyafrika yuko bose bahamagariwe kugwanya ico cyose cotuma haba ikiza n'isibe twebwe abakenyezi biraturaba cyane na cyane cyane kugabanya imvyaro muhava mwiyumvira ati none imvyaro nazo ziratera ikiza n'isibe iyo abantu ari benshi ikiza n'isibe birabaho kubera inzu usanga ari nyinshi zigerekeranye hama amazi aseseka ava ku nzu yose agatera azaranyikiraho nyene bikazotuma n'inzu zibomoka rero nahacu kuvyara abo dushoboye kurera na cyane cyane kugira ngo dukingire ibidukikije rero muri make twarusozereye neza nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Gabon yaciye adutembereza mu nyubako ariko arubaka aho bariko bategura aho ma ministere yose azokorera inama canke n'amabiho bose bagakorera mu ruhande rumwe bacatweka inyubako batanguje kugira ngo igihugu gitere imbere rero nahacu twese kugira ngo twubake igihugu na cane cane twubake Afrika kugira dushike kuri Afrika twifuza ini cyubahiro n'ubwo bwiza mwarimo bonation byageze kurongoye rero ashimwe n'ishirahamwe mpuzamakungu begana tumavya kigo ico kibazo naje nashaka kibabaza nk'abarundi nere namwe mwacakiriye gute jewe rero nkurongoye ishirahamwe umugira neza nibajije ca kibazo umwe yavuga ati mbega mana narike kugira ngo nyibuke
jewe birandengera, ni umunezero undengera kubera ko gashimwe sijya mbere kabonetse, gasa nako nigeze kuronka ku giti ciwanje, muga ubu rero nagashimwe kaje kuri fondation Mugiraneza ku bikorwa dusanzwe turangurira abene gihugu. Nkaba namwe ndabashimiye kubera turangurira abashima kandi bahezagira, n'Imana igaca ihezagira, igacicisha no ku makungu kw'isi yose. Kira noneho sako konyene niteze, nagira ndababwire n'akandi gashimwe twiteze mu Burundi. Hariho n'akandi gashimwe twiteze ka Global Health kajanye n'ingene twitaho amagara y'abantu. Ivyo byose tubona ko ni ubuntu bw'Imana, si kubera ingufu ziwanje, si kubera ingufu zabo dusanzwe dukorana, ni ubuntu bw'Imana. Wa muririmbyi ngo yanyitoreye ntaranaremwa, jewe mbona kume ngo ntaranabaho Imana yari bizi ko ubwo bushimwe buzoboneka, kubera ndiko ndakora sinkora kugira ngo shimwe n'amakungu, nkora kugira abene gihugu, abantu banezerwe, abantu bamererwe neza. Ariko rero ko ako gashimwe kuko nkunda kubivuga, ndashimira uyu canke uriya yagiye aramamaza uku canke kuriya ibikorwa dukora, akavyamamaza mu makungu, haba mu kuririmba, haba mbere no mu gutukana, kubera kuko nabivuze iyo ubuntu ariko arakwatura ko inabi atamutima mu bufise aba ariko araguhezagira. Rero ndashimiye aho bose bagenda bavuga ibitari ivyo, muga Imana nayo igaca yerekana ukuri, kubera Imana niyo mucamanza mukuri. Bose ndabashimiye cyane, abari ngaha hafi, abari kure, bose bagenda bamamaza ibyiza ndetse n'ibitari ivyo. Ndabashimira cyane kubera nkuko nabivuze bituma menyekana mu makungu, kubera amakungu arashaka gufatira kuri kijya bavuze kitarico, kigatuma bashika kukuri, baca bakikorera ko kugira ngo bashike kukuri. Rero abo bose bacinzira kugira ko gashimwe kaboneke, namwebwe mwese mwacinzira kugira ngo kaboneke, kuba cyane cyane nimwebwe dukorana cyane, mwebwe bimenyesha makuru, muramamaza ibikorwa dukora, murabizi ko mucamo nk'ubonye, ndazi ko n'iri jambo ryamaze gushika kure kugira ngo bashimirwe abo bose Imana yaciye ko yakoresheje kugira ngo ibikorwa dukora bimenyekane. Bisanzwe n'ubuntu bw'Imana. Hama namwe mwavuze ko mwakakiriye neza, mboneho kubakeza, benshi bagiye barankeza, ndabashimiye cyane. Mpereye gushimira kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nshimira guverinoma yose, imigambwe itandukanye, abagenzi mwese ndabashimiye cyane ukuntu mwagiye murankeza. Nanje ndabakeje kubera ni iteka ku gihugu cacu c'u Burundi. Murakoze cyane.